Double J like ndatabona ko ari umuntu nafanye kuva agitangura umuziki. Hari amatriko yasohotse yanditse ko Billy Money Boy. Wo yambara nkawe ko mufana canke. Sishobora kwambara itriko ya Billy Money Boys. Je suis pas hypocrite. Shaka kuvugisha ukuri. Nambaye itriko ya Billy Money Boys c'est comme si noba mpemukiye aho navukiye Bujumbura. Beni kuki bamvuga nabi kandi bamvuga uko ntari dami. Wallahi dami ke ngo navukiye Kamenge murira Kamenge kwando muvayo ati singira amashure ni gute wankunda mwana mu Kigobe no bumviriza bo kuki bamvuga nabi kuki bamvuga nabi Gwanishinga amatabi oh yeah. Hello bakunzi bacu bakunzi ba Buja Hit TV nze ko mumeze neza je meze neza nkuko mubibona kuri micro ndayutse ni Angela Nkunda mukobwa wanyu behind the camera CK Professional umutama woki nkuko mumenyereye azayo rukambye no musi rero turi muri Buja Hit nkuko mubibona twakiriye umutumire novuga ko ari umutumire witeka ntamenyerewe n'umushasha ariko aje mu bintu ndazi unaza kubimenya reka nabarambiye cyane ndamuhe kazi no ngenda muramutse nsa yeah ni fresh ndashima mumeze neza yego kwe fresh ariko ari yose wisigiki wafi ni bisanzwe tu wodusangiza tuvuta wisiga like je amavuta nisiga wapi biri private na pibisa kene kuyagirira reka urashaka kwidondora ku batakuzi bon kubatanzi nitwa Hot Kid Apple Boy yeah ryo zina kiwanje Hot Kid Apple Boy kubera ki washimye gukoresha ayo mazina like na mazina to niyumvisemwo mbona ko aberanye na jewe ndavye n'insiguro yayo tu ndabona asigura iki ko yatayazi bon Hot Kid bisigura umwana ashushe hama Apple Boy na shora kivuga mu Gifaransa ni garçon pomme garçon pomme muri vereze yuko aje mu buryo ndazi n'amazina yiwe urumva ko ashushe azashushe rero n'umuririmbyi wo mu Burundi nabwiye yuko ngaho mu Burundi hariho abantu bafite ingabirano benshi cyane mutazi turi hano rero kugira ngo tubamenyekanishe mumenye yuko abana b'igihugu bakora bari ngaho kugira ngo bakore kugira ngo banezereze uburundi ndazi abakunda umuziki reka tumubaze rero icyatumye yinjira mu muziki canke kuko utagiye mu bintu by'amapoeme cyangwa utagiye gukina umupira nk'abandi like gusanga kuri iyi si impano ziragabuye sinokina football like sindayishoboye simatwara ukuntu tusanganye n'umuntu afana ibindi bintu mugabo ugasanga sivyo ashoboye gusa kuririmba arabikunze kuva kera kuva nkire muto naravyiyumvamwo wagiye gutahura impano yawe gute ko ikoresha bon nagiye kwitahura igihe nabona ndi school nko muri nka primaire hari ibintu byaba muri periode ya examen ugasanga ni expression musicale ya haragera yo ndirimba abanyeshuri bagatekereza bakumviriza bagakunda ukuntu ndirimba like ndabikunda ukubonye buke usanga bavyisanzemo ati reka nje gusora karirimbo byaje gutegira ngo uje muri studio vyarakugoye canke vyarakoroheye bon kuja muri studio for the first time hari muri 2015 like ndibuka iyo indimbo ya mbere nakoranye n'umukuzi wanje aba mu Maramvya yitwa Ericson none yaririmba gusubunya yarabiyobye like nanditse rap narimba rap nk'igitangura nari mu rapper like indirimbo irasohoka fresh abanyeshuri barayakira bien ico gihe twari bwamenye cyo turondera mu muziki wamengo tu no kwiryohera ya ibintu nk'ivyo iyo ndirimbo yaragiye hanze canke yahereye ku ishure nyene like iyo ndirimbo yari mu isite gusa hari uko nitesa reka uducishize ko gato kugira ngo twumve yuko ukungene watanguye hari abantu bavuga ati yatanguye ahibongoza nkuko benshi bavyita ariko duhe tudodesha like yari rap yari ibintu bya none yiduhe sawa basi
Jay mbabarira mukunzi ugarukiri wanje ugarukiri ko ari we muhoza wanje ni wewe nyene nk'umuco umutima wanje kutakubona maze bikantera intimba muri je kiyago twayaze ni kucirengagiza ukaba uhisemwo byose kuvyiyibagiza ahora havugwa amajambo menshi for my love nubaha umwanya ico ngusaba gusa show me love byari byo ndiko ndumva vraiment c'est pas mal kwe kutabandanje umudiho no uwo mudiho bon nararavye fresh mu gihugu turimwo nta kibanza kinini office sibanga ati reka mpindure ndahindura kandi maze guhindura naho byaranyoroheye sana uwo ufise umuntu agufasha mu bintu vyawe by'umuziki canke urikorera nkawe wenyene laje hamwe mfasha umuziki nkora ndikorera ndapambana gusa rero abantu nyene sometimes bikura kumfasha ibintu nk'ivyo onye batawe impano mfise niko bimeze. Wakoreye muri studio yihe indirimbo ya mbere uheruka gusohora uheruka kuduha indirimbo shasha ariko sinibazi ko benshi bayizi akanakanyo keza rero kugira ngo bayimenye ubabwira aho boyisanga kugira ngo wikore no mu gahogo wumve iyo ndirimbo yari. Bon, iyo ndirimbo shasha nayikoreye ku producer yitwa CJ. Kweko washimye kuja iwi utagiye ahandi. Like no brother nyene tu yatahuye talent yiwanje aca yitorera nyene kumfasha arambye ati ndashaka gufasha one song. Nta mafaranga vyagutwaye? No, shaka kubesha ntamara byigeze bintwara je suis pas hypocrite yamvugisha kuri. Yankoreye for free gusa ndamushimira sana. Iyo ndirimbo urashaka kuyidusangiza niyihe uducishizeho gatoya? Acapella? Fresh. Titre yitwa Nkunda. Arimba ibintu by'urukundo gusa. Waribiye ufite umukunzi? Bon, maintenant I'm single. Ndi single. Baheruka kumudeseva. Bibaho. Niwihangane nta tunsoro nkunda. I know, people change, you know. Nkunda rero ducishize ko nkunda. Mpora numva bamvuga nabi ko nishinga amatabi nacanza kumarira my baby. Yeah, my baby. Mpora numva bamvuga nabi ko nishinga amatabi naco ndimarira damavi. Damavi mbeni kuki bamvuga nabi kandi bamvuga uko ntari dami wallahi dami ngo navugiye Kamenge nkurira Kamenge ngo ndumuvayo ati singira amashure ni gute wankunda mwana mu Kigobe nobumviriza bo kuki bamvuga nabi kuki bamvuga nabi Gwanishinga amatabi oh yeah mana maswe kurira ni histoire urumva ni ibintu ni histoire livre canke wapfuye kurimba nyene like iyo ni histoire yashikiye umugenzi wanje ari proche sana uko nabirimbye niko byamushikiye like umusabimbwiye narabaye déçu cyamvuga ati ntibyoranga umva numukobwa yamwanse ngo nuko anywa itabi cyane. Ibyo ni byarashitse. Ikindi nacyo yamuhoye just because ari umunyakamenge ibintu nk'ivyo. Abakobwa rero si vyiza no banura yuko umuntu uko ari wo mwakira ukamuhindura nibaza. Of course yes. Gusa ashaka guhindura umuntu mugano ashaka kumuhindura kuba yaravukiye mu Kamenge. Oya ico cyo kuba yaravukiye mu Kamenge so yabihisemo yahisanzeho urumva ico kintu rero nibaze ko atamuntu gihora umuhungu. Ego ko iyo ni gas plane ni mipango y'Imana tu. Ego turumva n'indirimbo iryoshe iteye n'agahinda. Reka tukubaze umengo umuntu agerageje kuyumviriza umengo ugomba kurimba nka Double J. Bon. Uramukunda canke? Bon, uvuze Double J like ndatabona ko ari umuntu nafanye kuva agitangura umuziki ko yawutanguye ndamubona igihe aba official ku ndirimbo za Ntancike n'izindi zagenda amahoro niho nari like narazikunda indirimbo ziwiwe kugeza ubu kweri niho muntu kweri mbona ko mfananga muri industry. Umuririmbyi woba ufana ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni Double J canke hari abandi? Of course yes ni Double J. Niwo wakuye inspiration.
no sio na inspiration gusa ndakunda ukuntu aririmba kandi ndamufana nawe narabizi ya watubwiye uko uri umufana wa Double J hari amatsiko yasohotse yanditse ko Billy Money Boy wo yambara nkawe ko mufana canke like je Double J ndamufana mugabo ko ndamufana bisigura yuko ndamufana we nkamufana nawe je navukiye sishobora kwambara itriko ya Billy Money Boys je suis pas hypocrite shaka kuvugisha ukuri nambaye itriko ya Billy Money Boys comme si noba mpemukiye aho navukiye Bujumbura I was born here you know like kandi atijanye ntitwobipfa nawe naratanga ariko abaruguru ntubanka no sindabanka kuko bisigura yuko ijya mipira yambara abantu bavukiye ruguru like sikuvuga uko onye bon urashobora kuyambara uvuka ngaha muga for me I can't sure ego reka tukubaze uramaze gutukwa hari umuntu amaze kugutuka kameme uri ku isi hari abantu bagutuka bakuvuga nabi nuhe muntu yagututse agutuka igitutsi kikubabaza ukumva yuko ico gitutsi kikukomerekeje cyane gushika no ukiciyumvira bon arahari uwo muntu sinshimye kumvuga gusa no mu family gusa no muntu w'umumama nyene yarantutse ikintu kirinjira no mu bwonko n'ubu ndaciyumvira iki yagututse ufite imyaka ingahe bon antutse ubunye muri 2020 ntabwo ari hure yagututse igitutsi kimeze gute gushika no ukiciyumvira igitutsi yantutse yambwiye ati ngo mfise amaso nk'imara polisi cyara kubabaje cyane gushika amaso y'imara ya good like naje sindabitahura gusa ni ikintu yarakimbwiye bon biransiga bituma nja kwiraba nko mu kirore namaze nka 5 minutes ndiko ndiraba ni medita ndaba eski je ntafise amaso nk'imara canke arabona ingeso ufise ugendera mu bintu ndazi yo yavuze uko nyene mwari mupfuye ikiho no gusa ndamutahura ni my sister gusa icyo nzito arafise jalo akunda kumbwira ngo mfise amaso meza gusa umunsi umwe naramushavuje ambwira ati mfise amaso nk'imaraya vuga ati nakundi nukira cha kubabaje canke waramubabariye koma gukurira urifuze ko gusaba ikigongo ko byakubabaje canke vyahereye hajye nyene no gusa jewe ndaba proud iyo umuntu antutse cause iyo ntutse ntushobora kumenya hari igihe ushobora kwimvira ati ngo urambabaje me hari ukuntu ushobora gusanga ibimahemwo na JSP yo kwihindura nkamenya nyimba yantutse uko bisigura ko wowe si impumyi abaye umwe hakaba n'undi n'uwa gatatu cavuga ati iki kintu kiri seriously for ndabe ico nokora yani ko bigenda je iyo umuntu antutse sinigera nshavura gusa ico antutse ndagikorera gushika no nturatahura impamvu sindatahura impamvu sometimes ndivira ko bari jaloux ko nafise amaso meza kumurusha I don't know ngo afise amaso meza reka tugushimire cyane tongera tugutera intege akajambo wobwira abakunzi bawe canke nihe wifuza gushika mu muziki kwanza bon ahantu je nifuza gushika mu muziki bon je nifuza gushika ahantu kure sana I want to be famous shaka je my plans and my dreams ndifuza kuba umuririmbyi rurangiranwa all over the world apana mu Burundi muri Afrika gusa isi nzima imenye and I believe so twarabonye kuri IG upostinga yuko urigira uduhe akapera n'umuririmbyi akomeye cyane unemera nawe nyene kugira ngo umutumbere hari ikintu wamubonyeko uwo muririmbyi urashaka kumwivugira kugira ngo bavuge ntibavuge ko ari ubezi ushatse kuvuga ntutse Christian B iyo ndirimbo nuko murategura wamubonye iki kugira ngo kwe kutahaye chance abandi bon Christian B shavuga ko ari umustari twahuye like maze iminsi numva indirimbo ziwiwe caduhura nyene muri studio kwa One Way aje kuririmba indirimbo niho twamenyaniye like hari ukuntu tumuhuye n'umuntu ushaka guhuza amaraso bivana uko dusangiye akazi arantahura nyene avuga ati umupeti il est talentueux il faut que ndamufasha naje amaze kuntahura ncamvuga ati reka ndamuprofite ntabyo kugota ndamusaba collabo aranyemerera arambera umwana mwiza ubunye dufisanye song vuba irasohoka vuba hazohera ukwezi cyane bon itevye ni nka
ni nk'ukwezi kumwe gusa yeah. murumva yuko umuhungu wanyu aticaye ariko aragerageza kugira ngo abahe ibintu bimeze neza bro reka ndakubwira akantu nari nakubwiye urabereye merci sana bego bashimye kwambara iyo bayita good bayita durag yeah urayikunda cyane ndio style zawe like ndayikunda iyo ntafise look mu mutwe kuko ndi umuntu nkunda sana ibintu by'amalook mu mutwe ushaka uja ku social media si wanje ushaka usanga ibintu by'ibisuko tu mu mutwe amadread iki ndabikunda sana so birashika tu ukavuga ati shaka guhindura look ubunye nasemo guhindura nyene ifunze ndiyambara ubudurag nyene mu cité ibintu nk'ivyo ya reka ndagushimire cyane kubona watwitavye kugira ngo tuyage ibibazo kimwe canke bibiri kandi ndagushimire cyane ko twayaze neza nagiye ndagushimire merci sana nawe uyaga neza asante sana bakunzi ba Buja Hit nze ko mwaryohewe murumva arafise impano akeneye support yanyu mbega umuntu yipfuze ko agufasha canke hari akantu ashaka gutera intege yo gusanga hehe canke adresse ya bon adresse yanje ashaka kunsanga ni kuri Instagram izina wanje ni hotkid Facebook page nkoresha izina rya hotkid boy like na Twitter ushaka wondonka ibindi nabyo nimero yanje ya telefone ni 6715 yeah murumva yuko naco yibikiye umuntu wese akeneye kumuha support ya Aliwaz kugira ngo akwakire ariko mu buryo umeze gute uburyo nyene bwo kuyaga turi babiri ibintu nk'ivyo ukeneye urukundo ko wumvise uri single uwo rumo bon miyoza ngo ati ngo ndakeneye urukundo no umuntu ameze gute umuntu ameze gute ukwemera like guzawe bon guzi wanje ndavonda les filles bonze ukuntu tu bafite française lekanze no gusa sico gikora hari ikindi gikora ni kwiyumva nko umuntu like ushaka kuza ugasanga sinda kwiyumvamo yeah je onyimva bon sinzi no bigerageza bakunzi bacu ba Buja Hit reka ndabashimire cyane mwebwe mwese mwafasha kanya kugira ngo mudukurikirane ndabwiye cyane ko ndabakunda cyane commentaire share like zirakenewe reka ndabwire yuko ndabakunda mugire aho muba mubahwe ciao basezere bon goodbye abakunzi ba Buja Hit TV channel basana ko mugira share and subscribe kuri channel ya Buja Hit TV nimwibagire ni wanje hotkid boy mfise new song kuri YouTube yitwa Nkunda produced by CJ on the beat ciao